Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwashimye kumviriza ibiganiro bicanga kuri TV yanyu Patrogene. Hari abantu bapfa bakabarira iminsi n'iyindi ariko ubuzima bukabandanya. Hariho n'izindi mfu zituma ubuzima bwose buhagarara, imfu zituma abantu bashira amatelefone hasi bakicara barabana badafite ico kuvuga. Urupfu rwa Mama Blanche narwo rwabaye nk'uku. Inkuru iyo imaze kumenyekana imbuga zica zitangura kuyaga atari nk'uko vyari bisanzwe, ahubwo n'amasaha abiri yohera bariko barabivugako. Ubu rero suko abantu bose bumiwe nk'aho hari ikintu kinini kigiye gutwika, kandi benshi ntibatahura impamvu. Bumva ari ibintu birasanzwe kubera yuko Mama Blanche yari umugore w'umupastori, akamuba hafi, akamubera ijwi, n'umugore babana imbere ya Pastor Marcelo tunazi igihe kirekire ahagaze atwenga afise ikintu abantu benshi bita ubuntu. Mu mashengero muri Kongo nawe uravyumva, umugore wa pasteur ntabwo ari gisharizo, ni nkingi abizera baramuraba bakamukurikirana bakongera bakamwizera, mbere rimwe na rimwe gusumvya na pastor ubwiwe. Na Mama Blanche yaratsindiye ico cubahiro, atari mu kuvuga canke mu kwishira imbere, ariko mu kuba ahari gusa atuje kandi mu mahoro. Igihe rero bavuga ko yapfuye muri Turkey aho yari yagiye kwibagisha, abantu barabanje gusenga bavuga ko Imana yibuka abasavyi bayo. Baracanye amabuji, barahana udufoto. Hari ikintu caje kuba bukebuke nko kurya umuntu adodora nk'udashaka. Kuko yapfuye vyihuse. Mbega yibagishije iki? Kuki bamuhamvye vyihuse? Kubera iki pastori yaranumye kandi ababaye? Kubera iki umuryango uvyara Mama Blanche na Candolos wari umeze nk'aho atamakuru ufise? Aho ni ibintu vyononekariye. Iyo ubonye umugabo utahura ivyo ari vyo. Rero tunazi ni umwe mu bapastori bazi cane mu gihugu ca Kongo. Ubutumwa bwiwe bwakiriwe n'ibihumbi vy'abantu. Abashinga intahe ko bakize ingwara, ko bakijijwe, n'imiryango yiyubatse kubera ubutumwa avuga. Abantu benshi baza kuri we baje guhiga kwizera, kandi benshi bavuga ko bakuronse. Ku rundi ruhande vyaravugwa ko Pastor Marcelo tunazi yahohotera umugore wiwe n'imbere yuko apfa. Ikibabaje baratinya kubivuga, n'ababibona bavuga ko ari ivyo abubatse. Hamwe vyoba vyari vyo, umugore yababarira mw'ibanga. Igihe iryo banga rimaze kuja habona, Marcelo yarandurutse aravuga, maze ibintu bica birushaho kuba bibi, kubera yuko amajambo yavuze yatumye abantu batahura n'ibindi bahora biyumvira. Imbere y'ishengero yavuze ko yabaye hafi umugore wiwe, ariko imbere y'ubucamanza yavuze ibitandukanye. Ivyo vyatumye abantu bibaza vyinshi. Ikindi kintu catumye abantu bakubitwa n'inkuba ni ikibazo co mu buriri, ari naco casiguye vyinshi kuri urwo rupfu. Umuryango wa Mama Blanche wasavye gusubizwa ibintu bimwe bimwe. Marcelo yaranse gutanga igitanda baryamako. Kubera iki? Bamaze kubura umuco, abantu baciye biyumvira ibintu vyinshi. Mu gihugu ca Kongo vyamwema abantu benshi bizera igitanda c'abubatse ko gifise ico gisigura, ni kibanza aba bana bahuriramwo. Ico gitanda cyo kwerekanye nico cakweza amajambo. Ikindi kibazo kiri kubavoka. Marcelo tunazi yaraserutse imbere y'ubutungane afise abavoka batari munsi ya 15. Ikiharuro 15 ku bakongomani cabaye nk'ikimenyetso, kubera yuko umuntu w'umusenzi ntiyarakeneye ikigwanisho c'ubutungane nk'ico. Abamuranya bobo bavuga ko abavoka bangana gutyo bahuye n'amabanga bagomba guhisha. Abantu bihweje ingene yishura barushaho kwibaza ivyabaye muri urwo rugo. Mbega ukuri kuzoteba kuja habona? Mama Blanche yapfiriye muri Turkey mu gihe yaragiye gukorerwa operation. Kuja kwivuza mu mahanga ni ibintu vyama vyabaye. Bihweje ingene yishura barushaho kwibaza ivyabaye muri urwo rugo. Mbega ukuri kuzoteba kuja habona? Kuja kwivuza mu mahanga ni ibintu vyama vyabaye, ariko ngaho vyatanguye kugorera Marcelo. Marcelo yarivugiye ko ibitaro vyamutumye ko kugira ngo aje gusinya, no kuvuga ko ibitaro vyari bizi ko yari yubatse. Pastor niwe yatanze uruhusha rwo gukora umugore wiwe. Ivyo nivyo yavuze imbere y'abizera biwe. Ikibabaje nuko ibitaro vyamutumye ko ngo aje gusinya ni navyo vyasohoye urwandiko ruvuga ko yari célibataire. Ni gute ivyo bintu vyoshoboka?
birashoboka ko ibitaro vyoba vyarakoze ikosa canke hakaba hariho umuntu yatanze amakuru atariyo. Hamwe rero haba hariho umuntu yatanze amakuru atariyo, yoba yarinde yashaka iki? Iri jambo celibateri ku mpapuro ziwe niryo ryakweze vyose. Muri Kongo iyo umuntu apfuye basigarana ikibazo c'uzosigarana ibisigwa. Rero hamwe Mama Blanche yoba ari celibateri, Marcelo wewe yoba ari iki? Ntabwo afise uburenganzira na bumwe ku bintu vy'umugore wiwe, kandi nibuke ko ari we yamukurikiranye. Iyo umuntu apfiriye mu kindi gihugu ntashobora kujana iwabo ata mpapuro zatanzwe n'ico gihugu yapfiriyemwo. Kuri Mama Blanche wewe nta muntu n'umwe arekuriye kubaza ivyo bintu. Marcelo avuga ko wewe yari yatoye abantu bajejwe kubikurikirana. Abavoka bobo bagerageje gutanga insiguro zitajanye n'amategeko bize, ariko baguma bavuguruzwa n'abantu bakurikirana ivyo bintu, kandi hariho n'iciyumviro baguma bashikiriza. Baravuga ati hamwe Mama Blanche yoba atapfiriye muri Turki, mbega Turki ntiyoba yabaye nk'igikoresho Mama Blanche akaba yapfiriye ahandi? Iki ciyumviro nticemewe, bisaba gutanga umuco, ariko naho kitemewe gishobora kuba co. Urupapuro rw'urupfu rwasohotse amaze amezi 2 yarapfuye, mu gihe urupfu rufatwa nk'urwabereye muri Turki, kuko umugabo avuga ko ariyo yarari, akongera akavuga ko atariyo yarari. Umuryango wo uvuga ko Mama Blanche atarakuye gupfa urupfu nk'urwo. Turki yoyo yabaye ikimenyetso c'ibintu binyegejwe. Iyo umuntu apfuye abantu baraja hamwe bagafashanya bakaremeshanya. Aho siko vyagenze. Ibyabaye kuri uyu muryango no kuri pastoru biteye agahinda. Abakandolosi bifuza kumenya ukuri ku mukobwa wabo. Mama Blanche yari yarubatse ikintu gikomeye, ministeri, urugo. Ingorane y'umuntu apfuye biragoye kumenya uzosigarana ibisigwa. Marcelo avuga ko ariyo yatanga imitahe yo gushigikira association ya Mama Blanche. Itariki 23 z'ukwa gatatu 2024 habaye ikintu kitumvikana. Nyina wa Mama Blanche ari kumwe n'abakobwa biwe yasinye amasezerano yo kugabura amafaranga angana n'ibihumbi 25 vy'amadolari azohabwa imiryango yasinye. Ubwo nyene abafashije kugwanira umuryango wa Kandolosi bahise bareyashisa hamwe bararira. Hari uwari yaremeye gufasha muri ico kibazo aca yumva arenganijwe ivyinji muri dosiye, aca yumva yirengagijwe. Abakandolosi bobo ntibashaka gusinya ayo mahera mu gihe batararonka umuco. Mu gihe abavyeyi bari mu ntambara, abana bo bari bifitiye ikibazo cyo kubaho ari imfuvyi ganijwe, aca yumva yirengagijwe. Abakandolosi bobo muri dosiye hari uwitwa Felix nawe yavyinjiyemo, kandi akabavuga ko ari umwana wa Mama Blanche. Hamwe uyu Felix yomenyekana nk'umwana wiwe niwe yaca asigarana iragi. Ukurikije imyaka ya Felix wosanga Mama Blanche yamuvye afise imyaka 8, ibintu bitabaho. Birashoboka ko Mama Blanche yoba yaramureze, navyo birashoboka ko namba yaramureze niyerekane dokima. Umuryango wa Kandolo ntumwemera, ahubwo wowe wibaza ko Felix ashaka kuronka kuvyo nyina yasize. Uyu mugabo Felix ivyo avuga biragaragaza ko ari amanyanga, kubera avuga ko mama wiwe yaba hadahuye naho umuryango wiwe uzi. Nta muntu ayoberwaho nyina wiwe aba, naho yoba yari umurerano canke uwiwe bwite. Ibi vyose vyerekana ko urupfu rwateguwe n'abantu barenze umwe. Hari umuntu umwe nawe yaje avuga ko yahoze ari mu idini rya Shetani, akongera akavuga ko uyu muryango bawuroze mu ntumbero kudabanganya igikorwa c'Imana, kandi no ku munsi w'amaziko abapastori bamuroze bari baje kumuherekeza. Uyu mugabo yahoze ari mu idini ya Shetani arongeye aravuga ko umuntu azoryama ku gitanda yahoze ararako ashobora kuzomenya ibintu vyose vyakiberako biciye mu ndoto, akaba ariyo mpamvu Marcelo yanse kugitanga. Ibi bintu yavuze naho ubucamanza butavyitayeho, nta muntu n'umwe abipinga. Mu gitanda n'ahantu hisoneye habitse amabanga akomeye, umuntu ashobora kumenya amabanga, ikaba ariyo mpamvu pastori adashobora gutanga ico gitanda. Abamuburanira bo bavuga ko Marcelo yibereye mu bihe bibi atashobora gutanga ibintu ngo bisohoke.
urugo akibabaye. Mu gihe ubutungane bugikurikirana ikibazo, abavoka bo bavuga ko habaye umwumvikano mu muryango igihe basinya ivyo bihumbi 25 vy'amadolari. Iyi dosiye ntirahera bitewe n'uko abana ba Mama Blanche bakeneye kumenya ukuri no kubona ibisigi nyina wabo yabasigiye. Turabashimiye cyane rero, tubasaba yuko mwogira sabone na subscribe kuri TV yanyu Le Patron Jeune. Uyu mwari kumwe akaba ari Squad Pro. Murakoze, mugira umunsi mwiza.